Okay, welcome in this video. In this video, I don't want to speak too much because I think we need to go further with Kirundi, but you can see in the text I put something in yellow. And what I want you think about is just to think about and to try to reuse it and to put in your vocabulary uh, of every day. I think it's good to do like that. Sometimes when you listen something or someone, you listen the way he spoke, and after you try to speak like he spoke. In that way, you can learn more and more. You cannot receive all lessons, but if you go to YouTube, listen some Burundian speaking, some interview, you can listen and after to try to reuse the word speaking. I think that is something very good to do. Okay, I let you to listen the chorus with the teacher, and it will be Kirundi only. Let's go and see you soon. Ni sawa yego ni sawa kunyaruka cyane nibiki aho usanga wewe warahejeje ushaka kuba urumva icyo mvuga mpeziki ubwo uri kurirengagiza ko bariko barandika abana ku mashuri yo ntavyo nzi ko batanguye nkaba ntarajayo ntuzi ko nanjye mfise umwana ataratangura ishuri mbabarira narinzi ko wahejeje ariko ntumbwire ngo ndakurindire jewe nacerewe ubu nsanga batanguye kubera uyu mwanya mpagaze oya nawe ntiwonsiga reka nyarutse tujyane oya wewe vyihoze uzogenda ejo ninavayo ndakubwira uko bimeze nuko byagenze hama uzoca ugenda ejo wavyiteguriye sawa urakoze iyo ntakubona ntavyo nari kumenya sawa ugende neza sawa turasubira mwaramutse neza mwese mwaramutse nizere ko mwese mwazanye ibikenewe kugira abana banyu tubandike bazokwige kuri iri shuri nyakubahwa jewe ndafise ikibazo nk'umwana atarakwiza neza imyaka mwatubwiye akaba yiburamwo amezi makeyi kandi ayo mezi akazokwira ishure ryaratanguye muramwandika kuko umwana wanje abura amezi 2 kugira ayikwize nico kibazo canje murakoze nibaza ko mwese mwumvirije amatangazo yatanzwe ajanye no kwandikisha abana rero dukurikiza ibyo mwumvise ahubwo tonda umurongo kugira ntangure kwakira umwe uzi ko adakwije ibisabwa abe aritahira areke guta umwanya wiwe ngaha nta mahera ndabasaba kwandika ni ku buntu mwese mwumvise ibyo umuyobozi avuze ni mutonde uwa mbere ace yinjira mu rufasoni gushika mwese muhejeje ego twavyumvise amahoro mahoro cyane mbega warandikishije babana bawe ego narabandikishije ariko byarangoye ni byiza ko babandikishije none byagenze gute kuvuga ngo byarakugoye reka ntibyari byoroshe urabona ko basaba umwana aba kwija imyaka 7 kandi ugatwara urupapuro rw'amavuka yiwe kandi umwana yandikishwa n'umuvyeyi wiwe nanje urazi ko mfise umwana umwe ubundi ari uwo ndeze burya urya ndeze bari banse kumwandika ngo suwi wanje ariko abantu banzi baciye bamvugira kuko jewe naragerageje kwisigura ntibavyemera yemwe bavyemeye bumvise abantu banzi bamvugiye ko ari umwana ndeze mpore mugenzi igikuru nuko bamwanditse kandi waragize neza kumwandikisha utisunze ko ari umwana ureze yego bose bazoja ku ishuri erega jewe ndabafata co kimwe kuko n'abana banje nivyo ubikora neza nanje ndabandanije yego sawa wirigwe neza
Ndabahaye ikaze mwese abo twariko turumviriza hamwe bino biganiro. Ni ukuvuga ko ibiganiro twariko turumviriza byari ibiganiro vyerekeye ku kintu kimwe canke bishingiye ku kintu kimwe. Vyose mu vyo twariko turumviriza twumvisemwo ibintu bijanye no kuja kwandikisha abana kw'ishure. Ni ukuvuga yuko icambere dukwiye kumenya ni mu gihe umuntu akubajije ikintu ushobora kumwishura neza utisunze yuko wowe uri kurihuta nk'uko twavyumvise mu kiganiro ca mbere. Nivyo urashobora kuba uri kurihuta ukibaza ko uwo muntu aguhagaritse ivyo ugiyemwo abizi ariko ugasanga ntavyazi. Twumvise yuko yamwishuye n'ingoga na n'ingoga kuko yari yibaza ko ariko aramutesha umwanya, kumbe ntavyo yarazi ivyo agiyemwo, ariko kubera ko yashoboye kumuha umwanya bakaganira vyatumye ashobora kumenya nawe uko ibintu bimeze, bituma bose bamenya amakuru ahari yuko ari kuja kwandikisha abana kw'ishure. Rero ni vyiza ko iyo wumvise ikintu ukimenye kandi ari ciza kuri bose, ni vyiza ko ukimenyesha n'abandi, hanyuma mu gihe hari uwukubajije ukamwishura neza navyo biraba vyiza cane. Ikindi naco twumvise ko igihe hari ibintu uri kurarondera canke hari ibintu ukeneye, ni vyiza ko ubaza mu rupfasoni bakakwishura kandi ugakurikiza urutonde rw'ivyo bakubwiye canke ivyo uhasanze aho hantu. Nk'uko twavyumvise mu kiganiro ca kabiri, ni ukuvuga ko umuyobozi w'ishure yagerageje kumviriza umuntu yari afise ikibazo, kandi ni ukuvuga ko yamwishuye ariko ntiyatomokewe neza. Rero ni vyiza ko iyo turi mu bihe nk'ivyo bisaba ko twumviriza kandi tukishura neza mu bugwaneza, umwe wese agatahura kandi akoroherwa. Ikindi naco ni ukumenya ko gukora neza canke gukorera iciza ugikorera umuntu biraba vyiza cane utisunze ko uwo muntu umuzi canke utamuzi, kubera ko baca umugani mu Kirundi ngo ukora ineza ukayisanga imbere. Mu kiganiro ca gatatu twumvise ko hari umuvyeyi yagize neza, yakoze neza kwandikisha umwana atari wiwe, umwana atavyaye, kandi vyasaba ko umwana yandikishwa n'umuvyeyi wiwe, ariko vyarakunze ko bashobora kumwandika. None murumva ko ibintu biba vyiza cane gukora iciza, bituma nawe muri wewe umererwa neza kandi n'abantu bakabigushimira. Twiteho rero kumvana no gutahurana kandi tutibagiye gukora ivyiza, kandi tugakora ivyiza tutisunze ko tubikorera abantu bacu canke imiryango yacu, ahubwo iciza ugikorera umuntu uwo ari we wese. Nuko murakoze.